Hello bakunzi ba Magagi Burundi, turabahaye ikaze kandi kuri YouTube channel yacu. No munsi kandi twongeye kuza kuri Magagi, wa musozi Magagi. Tumaze iminsi tubabwira byinshi kuri wo. No munsi kaba twifuje rero kuhasubira kugira ngo tubereke aho ibikorwa biriko birabandanya aho bigeze. Yego no munsi rero murabona twatembereye ni hampande yaho naho nyene bwaharegeranye n'umuco umwe. Aha twahereye mu Gakono, ariko kandi twongeye turaja no kuri wa musozi wacu Magagi, aho mu Gakono naho nyene hari ibikorwa biko birarangurirwaho. Ego navyo nyene byiza by'iterambere, navyo muza guhava mumva ivyavyo mu kiganiro kiri imbere. Ariko kandi twongeye no kuja kuri wa musozi wacu nkuko nabibabwiye. Ego aho ibikorwa bigeze ku rugero rushimishije, aho mbere hamwe mu kibanza cyo hasi categuwe umushinge umaze kujamo, akaba kandi hararangijwe no gutegurwa hazoja iyindi mishinge igira kabiri. Ego ari naho nyene mbona ngaha, aho akaba ari hejuru ni mici ibiri, hariho hasi hamwe no hejuru. Ego ni habiri rero, ngira murebeye no ngaha muca mubibona, hariho hasi no hejuru. Rero n'abarambiye, reka tuce tugenda aho handi hariko harategurwa hitwa mu Gakono, muga naho nyene ni hampande yaha kuyu musozi Magagi. Tuce twumva ivyaho. Simbira kuri YouTube channel yitwa Magagi Burundi, mu ntara ya Muyinga, komine Gitega. Aha turiko turatunganya ikibanza c'iyororero ry'inkoko n'ibindi bijanye n'inkoko, amadendo, bishuhe, inkanga, imbati n'ibindi bijanye n'ivyo bintu batunga biguruka. Uno munsi ugira kabiri kubera twatanguye ku munsi wa gatandatu, bivanye nuko ari shengero ry'ubumwe bw'abavukana turiko turakora igikorwa twahawe n'umushinga ntahe Shimimana Naftali, aduha ikiraka nk'ishengero ry'ubumwe bw'abavukana bita Morave mu Burundi, Paruwasi Giteranya. Abakristo bose mu bisanzwe baraza, turetse ababa bafatiriwe, mugabo abafise akanya kandi bitangiye icyo gikorwa bose baratonda. Kora rimwe mu ndwi, urabona urevye aho dukoze umunsi umwe haba hashimishije. Ahantu rero tuzokora harafise imetero 200, ikibanza dutegura kikaba gifise imetero 10 z'ubwaguke kwizo metero 200. Ibi bishitse nk'uko uriko urabona iki kiri imbere yanje, urabona barimba hirya hakaba ikinogo, no hino bakimba hakaza ikinogo, hanyuma igishitsi bakaza baragitema imizi kigateba kigatembagara. Hanyuma muvukanyi wacu yaduhaye ibi bikorwa, yatubwiye yuko ibi bishitsi tuvyegeranya bifisa kandi kazi bizokora mu nyuma, nkako guturira amatafari ariko aragerageza. Urevye hariya hepfo nka kiriya uriya muyemburi hariya, uriya watemwe aho hirya, nibi bishitsi rero biguma bigenda birundwa hariya hirya, vyimbishwe intoke, nta kindi kintu dukoresha. Ibi birashoboka, ni ibintu biri mu bintu tuba dufise mu migambi. Igikorwa cyo kuvuga ubutumwa hari igihe cyacu, gakuva kera bavugishwa n'Imana, haba hari igihe mpwemu yera bacanira bagahita ku gikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Hanyuma igihe kiragera, Imana ibonye message ishitse, ikabarekura bakaca no mu bikorwa by'indimo, ibikorwa byo korora, ibikorwa byo kwigiranya tumutumbi. Nk'akarero Amosi yari umwungere, Itekowa, Ezekieli yari umurimyi, n'abandi batandukanye. Hari igihe rero igihe kirima kigeze, Imana yamurekura akaja mu bikorwa.
hanyuma akagaruka akagenda kuraba intama uko zimeze neza, akazishitura, akazipompa kugira ngo zishire kurima neza. Rero iki gikorwa turagifatikanya, nico gituma hari igihe tuba turi mu gikorwa c'Imana tuvuga ubutumwa, hari n'iyindi minsi dutegura amakampanye ya evangelisation, gutwara ubutumwa hirya no hino, tugatumira n'abantu mu migwi bakamara iminsi 15 batembera mu buryo bwo kubwira ubutumwa abakiri mu mwiza. Rero ibi bikorwa turabifatikanya kuko Pawulo yavuze neza ati mu ruhande rw'igikorwa c'Imana ndakora, ariko kandi kugira ngo ubuzima bugende neza